nk'uko benshi bagerageje kuyaga uruhererekane rw'ivyagizwe muri twebwe, kumwe nyene twabishikirijwe n'ababibonye bigitangura kandi babaye intumwa zo kuvyigisha, niko nanje navyitondeye kuva kera ntabitohoza vyose. None sanze vyiza ari ukubikwandikira idonido, Teofilo ntore nkunda, ngo umenye ukuri kw'inyigisho waronse. Aho rero Yesu asubiriye mu bugarire afise ububasha bwa Mutima Mweranda, yaciye amenyekana muri iyo ntara yose, kandi yarigishije mu masinagoga yose, aninahazwa na bose. Araheza azi Nazareti aho yari yararerewe, arinjira mu isinagoga nk'uko yahora bigenza ku misi y'isabato, arahaguruka ngo asome. Baramuhereza igitabo c'umuhanuzi Izaya, azingurura ahanditswe ngo, umutima w'umukama uri kuri jewe, kuko yasize ngo mburire inkuru nziza aboro, andungika gukwiza mu baboshwe ubukiriro, mu bahumye ngo bahumuke, kurokora abababaye no kumenyesha umwaka mwiza w'umukiza. Ahejeje arazinga igitabo, agihereza uwahakora, aca aricara. Abari mu isinagoga bose bari bamuhanze amaso, aca atangura kubabarira ati, uyu munsi ivyanditswe byarangutse imbere yanyu. Dushimagize inkuru nziza ya Kristu. Mu kuzirikana aya majambo y'Imana nagerageje kurondera igicapo twoyashiramwo kugira ngo abanguke kwakira, kuzirikana, anabanguke kudushoka neza, ace mu bwenge, ace mu muzirikanya, amanuke mu mutima, baheza ashobore no kumanuka mu ngiro yacu aho hanze. Ariko ico gicapo cananiye gutora. Mugabo reka ngerageze kuraba ingene twayazirikana mu mpfunyapfunya ishoboka mu mwanya muto dufise. Murazi yuko twari twaronse inyigisho ku bamenyesha makuru b'abakatolika, turiko turahimbaza yubile, ariko kandi aya majambo y'Imana tuyasangire n'abandi mwese mwaje guhimbaza umunsi w'umukama, mumuhereza n'abanyu barengutse kugira ngo bashobore kumushikira imbona nkubone. Kuko murumva yuko mu kuzirikana tuzirikana dufatiye ku bintu vyinshi turiko turahimbariza hamwe muri no nkuka y'imisa. Ubwa mbere na mbere mwumvise ko turiko turahimbaza umunsi wahariwe ijambo ry'Imana. Uyu mwaka ukaba ushingiye ku ijambo nyene rifatanye ijambo ry'Imana n'igihe ca yubile turiko turahimbaza cyo kwizigira. Ni ijambo rigira ngo nizigiye ijambo ryawe, nizigiye ijambo ryawe, j'espère en ta parole. Ubwo burya turizigira bose ijambo ry'Imana. Ariko kandi nkuko tubivuze, bijanye nuko turiko turahimbaza yubile y'abamenyesha makuru b'abakatolika bose, atari abakorera mu bimenyesha makuru vy'Eklezia Katolika, mugabo abakatolika bose hirya no hino mu vy'ukumenyesha makuru bakoreramo.
ari mu yandi maradiyo, amateleviziyo, ibyandika, ibikorera ku marezo sosiyo, izibuga mpuza benshi, abakorera mu by'ubuvugizi, ubucanke buriya abantu bose batanga inkuru. Kira noneho uyu munsi twese n'aya marezo sosiyo cyane cyane aka WhatsApp twarabaye abasabikanye inkuru. Mbere bamwe mugasanga turihuta kwinjira mu magrupe tuzi yuko baguma basabikanye inkuru zibigezweho, cyane cyane bimwe twese bidukabura, ukamenga dushaka gukangukira kumenya ibiba byose, nk'ikintu mbere usanga umenga kiranaduha ingufu ku bandi. Hariho abantu bamusanga umenga barafise ingufu z'uko bama bafise amakuru, abantu bose bakabarondera bakagira bati mbega aya makuru hari icyo yaziko, ndayafise kw'ikintu reka ndakubwira. Twese ugasanga umenga twarabaye nk'abamenyesha amakuru, turatanga inkuru nubwo twese tutari abajournaliste, kuko umujournaliste n'ikindi kintu. Ariko kandi turi kumwe n'abandi bariko barapfa ku rupfu, bibuka ababo, babahereza Imana, bihereza Imana nabo nyene babasabira gushobora gushikira ukubona Imana amaso mu yandi, baganduka ku babo. Ivyo vyose nugira nti dusubire tubigarukane, twumve yuko bifise umutima umwe. N'iri jambo ry'Imana turiko turahimbaza uyu munsi, ku munsi w'Imana ugira gatatu wo mu mwaka. Ijambo ry'Imana twavyumvise ingene mu gisomwa ca mbere, ingene abanyisirayeli baronka akaryo ko guhimbariza hamwe ijambo ry'Imana nk'umuryango, babifashijwemo n'aba twumvise ba Esdras, ba Nehemiya. Tugerageze dusubize iryo jambo ry'Imana mu gihe cyaryo. Batubwira yuko bari mu mwaka wa 150, igihe bari bamaze kuva iyo bari barangariye kubera ubugabagabo no guhemukira Imana yabagarukanye mu gihugu cyabo, baramaze gusanura bimwe bimwe, baramaze no gusanura ingoro y'Imana nubwo itari mu mwakaka nk'imwe umwami Salomo yubaka, ariko baramaze gusanura ibitari bike. Ariko aba Esdras, uyu musaseredoti Esdras ari kumwe n'aba ba Nehemiya n'abandi bakuru b'intara, barumva ko hariho igihasi, barumva yuko nabo basanura, abantu basa n'abafise akantu ko kwihebura yuko indoto bari bafise z'uko ukwizigira bari bafise yuko ibintu bigiye guhinduka kandi bagiye kuba koko gusubira kuba igihugu kininahaye, kiri mu bwiza bw'Imana, cubaho Umukama, bakumva umenga birateba, bamwe bagatangura kwihebura. Aba rero barazirikana yuko nta kindi kintu cyosubira kugarukana umwizero no kwizigira gukomeye atari ijambo ry'Imana. Baca bakoranya igihugu cy'Imana, bagisomerera ijambo ry'Imana. Niko nk'abantu barazanye ingufu zabo no gushaka kwabo kugira ngo basanure ubuzima bwabo, ariko karahara mu ruganda ntibacura, barabuze ijambo rikomeye ryo kwizigira kugira ngo bumve yuko bobandanya ntibacike intege. Ijambo ry'Imana rero uyu munsi rikatwigisha yuko igihe cyose tugerageza kubaka ubuzima bwacu, gusanura ibicanke biriya, guteza imbere ibicanke biriya, birakeneye umutima n'ubukomezi bw'Imana. Nta handi tubikura, ni mu ijambo ry'Imana. Twohakura ijambo natwe rikomeye nk'abamenyesha amakuru. Aba bantu nuvuga mu gifaransa, aba Esdras, Nehemiya n'abandi bose bafashijemo, ils veulent donner une âme à un peuple fatigué. Ukwisanura, ibi twita vya résilience, si ibintu vyoroshe. Hari aho bikenera izindi nguvu z'ijuru, bigakenera kugira une âme ikomotse ku Mana, ubukomezi bw'Imana.
nta handi tubukura ni mu ijambo ry'Imana, guhura n'Imana mu ijambo ryayo. Barahimbaje ijambo ry'Imana kandi barifatiye umwanya, si bimwe byo kwiruka. Naho bicu ugasanga ngaha tubasigurira akanya gato, ngo babasiguye kuva mu gatondo gushika saa sita bose bahagaze. Uyu munsi ibyo bintu abantu baracabishobora. Menga uko dutera imbere cyane ni ku mwanya uduherana, mbere n'Imana tukayigera tukagira tuti Mukama turaguha akanya gatonya, nta mwanya dufise, tukamenga ibyo tugiye munsi wabitegeka. Ariko bigomba kutubwira nubwo tutofata umwanya muremure rwose, turakeneye gushira mu myanya y'ubuzima bwacu umwanya w'Imana kugira ngo turonke umutima w'ibyo turiko turabamwo, ngo bituzanire ukwizigira. Kwa kubizigira kudutuma turabira hariya kure iyo turiko turaja, kugira ngo nidusange turiko turafata inzira yo kuzimira. Twazirikanye rwose ukwizigira, kandi tukazirikana yuko ngo twese turabasangira urugendo mu kwizigira. Jambo ry'Imana rigaca ritwereka mbere yuko uretse ko riduha umutima, niryo riduha n'intumbero y'ubutandukane bwacu, tugasigara tugakira nk'ingabirano n'ubutunzi bw'Imana. Mwumvise ijambo ry'Imana mu gisoma cya 2 ingene Pawulo atwereka yuko umuryango umeze nk'umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi, ko atari urugingo rwoshobora kwishima kuri ngo nibwo ruhambaye, yuko zose zikeneraniye kandi yuko zose zifise iteka n'icyubahiro. Abamenyesha amakuru turi mu bimenyesha amakuru bitandukanye, mugabo tukumva ko twese duhamagariwe kubaka umuryango w'abantu, kubaka ubwami bw'Imana, kubaka imico myiza iri kwiradutakarana, kubaka ibyo bigira inkingi zishigikira ubuzima bw'abantu, ngo abantu bashobore kubandanya ubuzima bwabo bumva ko Imana iri hagati yabo. Ariko kandi mu nkuru nziza Yesu akatwereka ati uko kwizigira iyo mihango yose Imana yabahaye y'umwaka mwiza, y'ibihe byiza, y'ukumuguruka, y'uguhumuka, birarambutse, birambukiye muri we. Tugire Kristo. Erega bwa bundi aho niyo tugire dusozere yuko kwizigira kwacu si icyiyumviro, si inyigisho, si ubuhinga n'ubumenyi, si ugutumatumanako amakuru menshi agezweho. Ni Yesu Kristo muri ibyo byose, ni Yesu Kristo mu buzima bwacu. Igihe cyose uzotanga inkuru utazirikanyemo yuko ifise ikivuze imbere ya Yesu Kristo, ntuzozana igihe cyiza mu bantu. Abantu ntibazohumuka, abantu ntibazomuguruka, ntibazokumva neza igihe cy'Imana iwabo. Hari ahantu Yesu yigeze gutwara abatumwa, abatwara nk'akarotirete n'akarekoresho gatonya, hanyuma arababaza ati ngo mbega ngo mwumva aho hanze bavuga ko ndinde? Yesu akagomba yuko batumwa biwe abakunzi biwe bataba abantu umenga bugaraniye gusa ku byo babona hafi yabo, ariko ko bamenya kugurura amaso bakumva ingene abantu bakira Yesu, bazi Yesu canke batamuzi. Kubagira abantu b'urusaku rwiza, burya hari urusaku rubi n'urusaku rwiza. Curiosité nziza imwe y'umenyesha amakuru arondera inkuru yo gutanga ishobora kugirira akamaro abandi. Twibuke yuko Papa Francisco yatwibukije tubigaruke ko si ugutanga inkuru yambaye ubusa, ukuri kuri gusa. Dutanga ukuri kumwe kwiza bya 45 kunywanisha ukuri n'urukundo, ukuri n'urukundo. Inkuru naho yoba ari mbi ibabaje imeze gute, tukayitanga mu buryo idaherera mu mubabaro, kakumwe ko abahanuzi ba kera bahejeje gutoma urutoki ku bintu bibabaje bagasozera batanga ijambo ry'umwizero. Ko mwabonye ukuri ko ibintu bibabaje, Imana nishaka kumuhera mu mubabaro, irashaka kububakira kazoza n'umwizero, bagatanga ijambo ry'umwizero. Inkuru ikamisozererwa no gutanga intumbero
itransforma positivement ubuzima bw'abantu na sosiyete yabo. Ariko bizobanza gusaba yuko wewe mumenyesha amakuru wibaza ingene uhagaze imbere ya Yesu. Yesu muri ako karotire yatwayemo abigishwa biwe aje ko baza ati mwumva aho hanze bavuga ko ndinde, akabahindukira akababaza ati mbega none mweho nibaza ko ndinde? Inyuma y'ayo makuru yose muzi y'abantu ingene banyiyumvira ko aho hanze, inyuma yaho wagiye gukora uragenda urarondeza inkuru urayibungenga urayiproduisa urayishira sur papier, harageze yuko uyishira dans des images, uyishira en onde, uyishira mu biki, imbere y'uheje yuko kuyitanga. Inyuma y'ivyo vyose, hejuru y'ivyo vyose, muri ivyo vyose, wewe kubwawe ndinde? Ubwo uruwo wumva ko muri we ariho harambuka icyiza ushaka gutanga, ko muri we abantu bashobora guhumuka kubw'inkuru utanze, ko muri we abantu bashobora kumuguruka kubw'inkuru utanze, cyangwa ko muri ushobora gutanga inkuru zituma abantu bacika impumyi, inkuru zo kumugaza no gukomeretsa, inkuru zuzuye urwango n'inzigo, kugira ngo twese tubonereho kuva ngaha tugize tuti Yesu imbere yawe ngiye kuba umumenyesha amakuru atagarukira ku mwuga gusa, ariko yumva yuko hariho mission musangiye, hariho ubutumwa musangiye bwo kumanukana mu bantu igihe cyiza, umwaka mwiza w'umukama. Tugire Kristo. Mbega bamenyesha amakuru, muramaze kubona yuko mu bantu bibukwa ubwa mbere umwaka ugitangura ni mwebwe muri Eklesi. Mwebwe mwibukwa muri janvier, nimwe mutanguye kugurira abandi yubile kugira ngo muze munaherekeze n'abandi bose muri yubile bashobore kuyigabanamo ingabirano zikomeye zo kwizigira umukama, zo kwinagura mu kwizigira, zo gukomera mu kwizigira, zo guhamagara igihe gishasha mu buzima bwabo, igihe gishasha muri Eklesiya, igihe gishasha mu bihugu, igihe gishasha muri sosiyete yacu, mw'isi yacu uyu munsi. Murahambaye, ntihagire abazoba mu bwami baza ngo mutubeba. Uyu munsi mbere bakavuga yuko vous êtes en pouvoir, mugabo tukaraba neza yuko turi en pouvoir au service de. Mu gusozera n'ubundi tukabandanya twumva ko twubaka uwo mwizero ushira abantu gushika mu buhigwe budahera, mu buhigwe budahera. Ubu nyene iyi miryango yaje gusabira ababo barengutse, kuko ukwizigira kwacu kurengeye wa mwizero nk'uko twabizirikanye, kudushikana ngaho muri ca kibanza Kristo yagiye kudutegurira. Natwe tukagira tuti vision yacu ntigarukire kuri 40 na 60 gusa, ni mpaka mwijuru, mpaka mwijuru. Ngo birogoye ngo nivyo vyigeze kurya imihwi yose yo ngaha mu Burundi birayimara, hanyuma biyimaze bitangura gutegwa n'inzara, biratangura bironda, mugabo vyabuze iyo bija kuronderera iyindi mihwi. Niho vyagira amahigwe, haraza ikirogoge kimwe kivuye i Kampala. Hariya muri Uganda barafise ibitoke vyinshi n'imihwi myinshi, kiraza kije gutembera i Burundi gisanga ibirogoge byo mu Burundi vyaronze, vyarageseye, bimwe bisigaye bitubitse uwavuwe, ibindi bisigaye ku mutwe nk'ubuhiri. Niho rero cabibaza kiti ko mponze gutyo nibiki? Ati indya zaraheze, imihwi twarayimaze nitubona iyo tukurindi. Niho rero cabibwira kiti ntavyo mwamenye, i Kampala imihwi ntihera,
niho rero byaca byumvikana biti tuzoraba dufata imodoka imwe hanyuma tugende twese i Kampala. Mugani byafata imodoka byo biraguruka, tuzoguruka tugire hamwe tugende i Kampala. Hama bica birumvikana biti kugira ngo nidutakare turakeneye ijambo tugenda turavuga twese kugira ngo nicozimira cyumva iryo jambo kimenye kuzimuruka, ijambo ry'Imana rituzimuruka. Bica byumvikana ijambo biti maki Kampala, maki Kampala, maki Kampala. Sinzi ko muri ibyo biko birajya ibiwe n'amapapa imivuga gutyo maki Kampala, maki Kampala, maki Kampala, maki Kampala. Bica birahaguruka biragenda ngo bishitse hariya imageyo, sinzi ahantu hari umurima w'inyegeje wari imiwi mikenya yari isigaye. Hariho rero kimwe ngo cavuye kibona kiti wapi je sinindira ivyi Kampala ndabirya aho bihiye, gica gikorokera ngaho kirajya ya miwi kirahaga kirahimba kirasinzira, mu nyuma gisanga ibindi vyagisize kandi kimaze gusinzira kiribagirana ka kajambo kuko cyahaze gose cyatinamwe, mugabo kirasubira kiratangura kwirasonza kandi hanyuma gisanga na ka kajambo cyaribagiye. Niho mu nyuma cyavuye gisandukira hagimageyo sijeno ahera. None rero natwe uku kwizigira turiko turazirikana, twumve yuko kuranguka kwako neza ni Yesu Kristo mu ijambo ryiwe mu buzima bwacu, rikaguma ritubera inguvu ziguma zituma yuko intambuko z'ubuzima bwacu, ibyo dukora byose mu mwuga wacu, ibyo tubamo byose mu buzima biduteza intambwe, tugenda tugira tuti natwe mpaka mu ijuru